muri telefoni yawe haba harimo amabanga menshi akomeye kandi y'ingenzi ukwiye kubuzi. Birashoboye gushika nk'ubu ukaba ufise telefoni yawe, ndavuga telefoni ntoya, nkimwe uba waguze n'umuntu ugasanga irimo code, ariko iyo code irimo initiale ugasanga ntayuzi, bigatuma nawe telefoni yawe toshiramo code kubera wayiguze n'undi muntu iyo yari yarashizemo ntayuzi. Genda kwereke ufise Android uburyo bwiza ushobora kuyifashisha, ugashobora kuba wohanagura iyo code irimo ako telefoni kagahinda wifashishije Android yawe, canke uburyo ushobora gufata telefoni yawe, ndavuga irimo umuriro ukwiye ahantu ugiye ntamareza hari, ugasanga aho hantu hariko harakora gahinda, aho gahinda naho kaba atamuriro ufise. Uburyo bwiza ushobora kwifashisha iyo telefoni nini, ugashobora gusabikanya umuriro n'agatelefoni gatoya. Byose biragusaba kuba dukurikirana 5 ukaba uri mushasha, reka tugusaba mushobero cawe umanze ufyonde subscribe kuri YouTube channel yacu. Nimba uri kuri dukurikirana kuri Facebook urabe ko warafyonze like na partage, ushobora hejuru handitse ati iryo zina, urabe ufyonda kuri suivre canke follow kugira ntuzurashika ivyigwa by'ubwenge nk'ibi tujye tubagezeho. Yes, nkuko mwavyumvise rero murumva yuko ari trick nziza cyane kandi zingenzi buri muntu wese shobora gukenera kuri telefone yiwe. Mwavyumvise, ubwa mbere turabanza tubereke uburyo iyi telefone nini yoshobora gushariza aka gatoyi mu gihe dufate iyi telefone nini ufise umuriro ugasanga aka gatoyi nako ahantu uri birasaba yuko uza gukenera umuriro ariko ugasanga nta wurimwo. Rero nivyo tuje kubereka muri iki cigwa cuno musi. Rero ntiwibagire kubanza gufyonda kuri subscribe kuba riko baradukurikiranira kuri YouTube, abo kuri Facebook nabo murabaho hejuru impande y'izina ry'iyi page mufyondaho handitse suivre canke follow. Reka tubone 5 rero mutora gatebe murabe neza aka gatrike kubwingi tuye tubereke ko na gatrike k'ingenzi. Okay, biragusaba ubwa mbere na mbere kuba ufise aka kantu bita oteje. Mu masoko turaboneka ni twinshi turahari, na kantu ushobora gucomeka muri telefoni yawe ugashobora gushiramo flash canke ugacomekamo ikindi kintu. Okay, bigashe bigusaba no kuba ufise cable ariyo bita USB, murayibona. Ivyo rero ubifise, ivyo byose twababwiye tuke tubereke uburyo bwiza ushobora kwikoramo. Turavuga nk'ubwa mbere nko kuba woshariza agatelefoni gatoya. Yes, ubwa mbere rero murabibona kugira dushobore gushariza aka gatelefone gatoyi urabanza ukifashisha iyi otage mu isoko zirahari. Kuba ufise chargeur ya Android canke Phantom usanga bifatanye murabibona. Aha rero wewe ikintu cukora ucubanza ukaraba mona telefone yacu ni Phantom, ucuzuga fata ugacomekamwo iyo Phantom nkuku. Okay, murabibona iyi Phantom yacu tugashiramwo nkuku. Okay, aha rero ikintu gica gikurikira duca duzana ya USB nayo tugashiramwo ngaha, murabibona. Okay, voilà, murabibona ngaha yuko bica bihura akanako akakanzira tugaca tugacomekamwo uku kugira bifatane fresh. Voilà, aha rero ikintu cyukora ni giki, ucuza rero ugafata iyi telefone dusharirisha tugahacomeka muri aka gatelefone k'amatushe. Aha ndibaza murayibona ukuntu bimeze, aha ko bifatanye. Hama duca tuza rero tugashariza aka gatelefone kacu k'amatushe. Ubwa mbere ndibaza murayibona ukuntu hari yakameze ibintu umuriro. Reka rero ducomekemwo murabe. Aha uca wemeza ngaha. Okay, urabona ko cyo kweka ati effectuer bakagucaguza nk'uburyo bubiri ushobora gukuramo manzukuramo urufunguzo kugira tubereke neza. Ugicomekamo baragucaguza uburyo bakakubwira ati mbe ushaka guformata telefone canke ushaka gushariza. Mu gihe ushaka gushariza ushobora gufyona ngaha kuri poro com aho hepfo. Nkuko gaca wemeza bacha ikitangira gushariza hari indani, urabona ko umuriro uri kuraduga hejuru. Aha rero twatiko turakora ca gikorwa kimwe twababwira ko ushobora gufata umuriro uri muri iyi Android hama ukawuzana muri aka telefoni gato, urabona ko ibiko irashariza. Hari abaca bibaza ngo twakoresheje ni masharije, urabona ko ari USB iva muri telefoni nini ija mu gatelefoni gatoya. Yes guys, murabona rero aka kantu na kantu kubwenge ka mbere tubazaniye. Murabona aha nukuvuga aya maporusa yo mu telefone nini, murabona yuko harimwo 85. Rero nukuvuga umuriro wo mwiyi nini uzuraza muri aka gatoyi mpaka twe tuvuze ati bon tukeneye porusa cyangwa umuriro nganuko muri aka gatelefone k'amatushe. Aha rero duca tugenda na gatrike ka kabiri twabateguri kukuntu ushobora guformata aga telefone gatoyi.
nkuko tweko turababwira akambere murakabonye ko ishobora gushariza neza kandi umuriro ukagumujamwo. Murabona ko atakindi kintu kirimo kiretse OTG USB. Murabona ko ibiri kirinziza neza 5x5 utavuga ngo nokubesha cagihe cyubona umuntu avuga ngo aho ngusanga ngo ari chargeur. Urabona ko ibiba source iva kuri telefone iza ku gatelefoni gato. Ico rero cyari cyambere. Reka tugirwe ku cakabiri kimwe twako turababwira ati birashika nk'ubuka ubufise nka telefoni usanga udashobora guformatisha kuri ya code ya kanyenyeri dièse 1 2 3 4 5 ugasanga rero telefoni byakunaniye kushiramo yindi mode pass. Mugabo ntabwo ari mwe n'ubwoko bwo urashobora kugaformata ushizemo akanyenyeri. Reka tubereke ugashiramo akanyenyeri dièse hama 1 2 3 4 5 ugahereza dièse bashaka kwereka ko ufyonda kuri wi aho urashobora kuyiformata igaca yizimya code yari irimo ikaba yiranduranye n'imizi. Izo rero telefoni bidashobora gukunda nizo tugiye tubereke ukuntu ushobora kuyiformata wifashishije ubu buhinga twako turabereka bwo gushiramwo OTG muri telefoni ya Android hama gacomeka muri iyo telefoni ushaka guformata hama imaze kugutorera ukavuga ati nshaka ko ibyihuza na telefoni yanje hama ushobore kuyiformata. Byose rero biragusaba kumanza gucomora ibibo wacometse nko nibigenda kumwe nko kumuriro wo mwanzo karaba neza ko ngaha muri telefoni bicometse neza ubwa mbere. Aha uracomekamo dufate inzizamwo. Okay, urinziza neza muri telefoni kujya nyene bisanzwe nka kujya mubona twagize ubwa mbere hama ugacitora USB ugacomeka mu gatelefoni gatowe. Murabona ko kare twaciye dushagura aha kuri hajya kuri Porcom shadugira ngaha kuri stockage ha hejuru ku buryo dushobora kwinjira telefoni tukayikoresha ivyo dushaka byose. Aha rero shadusubirira muri telefoni iyi Android ukamanura hejuru ushobona handitse ati problème avec clé USB ugacha uhakanda. Umaze kwakanda urabona ko hacha kwereka ati formate la carte CD antake stockage externe ushobora narenga aha kuri formate. Aha rero dufyonze ugacha dufyona ngaha kuri formate bashaka tubwira ko iri kiri formata hama tugafyonda kuri termine. Aha tukaba duformase aga telefoni kacu. Okay, murabona rero ko twababwiye udutike twisi tugiye dutandukanye rutuntu tw'ingenzi umuntu yarakwiye kubazi muri telefone. Aha bugiye telefoni bimwe byinshi by'ingenzi buri muntu wese akwiye kubazi. Urabona ko nguko mwino trike washoboye kumenyeramwo uburyo ushobora guformata aka telefoni gatoya wifashije code. Wabonye ukuntu ushobora kwifashisha Android nini ugashira umuriro maka aka telefoni gatoya. Urashobora kwifashisha nyine telefoni nini ugashobora kuyiformata. Mwabonye ko byose ko byashobotse. Nizere ko nawe uhungukiye ivyigwa byinshi bigiye bitandukanye mwino trike ko ushobora gukora nawe byinshi wifashishije telefoni yawe. Yes, mwabibonye rero n'utuntu tw'ubwenge, utuntu tw'ingenzi tugerageza tukabakorera ubushakashatsi tukabazanira kuri izi mbuga zacu kugira namwe muze murabona ivyigwa vy'ingenzi ndetse mugashobora no kuza murabikoresha ivyunguka. Mushobora no kuza murabicisha amahera namwe ntako tutagira kugira mushobore kuza murabona ibi vyigwa vy'ubwenge tugerageza tukabazanira kuri iyi page yacu canke izi mbuga zacu tugerageza tukabazanira. Aha rero hari akandi gakode k'ingenzi nko ku bantu usanga batakazi agakode ko guformata ubu itere mu gihe ubuzi mu gihe usanga aho ngaha ku ma message hariko nka code nkuko bidakunda ko winjira ugasanga ngaha muri apere winjiye harimo code ngaha mu bintu byo vino ku bintu vya memoire winjiye harimo code. Rero ushobora kwifashisha utu dukode tubiri. Ubwa mbere twaberetse igimwe ariyo akanyenyeri akadirisha 1 2 3 4 5 hamugaca hugara akadirisha aho vyonze kuri wi nguvuga telefone yawe ica yiformata ikintu kivamwo n'ibintu vy'ama message abarimwo ngaha amba ibintu vy'amapere inova waragize no kuvuga harimo carte sim amanimera gumamwo vyose. Akandi gakode nako ka kabiri akanyenyeri akadirisha ubusa akanyenyeri akadirisha mubona naho uca uhita wemeza hahandi kuri wi. So aka rero nito tuntu tubiri tw'ingenzi n'utu tubongeye mumenye muri aya ma video mushobora kuza muracisha amahera namwe bikabashobora kuza birabagirira akamaro. Rero kuba dukurikiraniye kuri YouTube tubashimire hama ntugende udafyonze kuri subscribe ngaho hepfo hama usangiza abandi ikicigwa c'ubwenge abo twari kumwe kuri Facebook naho fyondaho hejuru hari kuri suivre canke follow kugira igihe cyose dubahaye ivyigwa nk'ibi uzuraba wa mbere mu kubibona.